Iyumvire, umusore akiri muto yavutse ari umuganwa, avukira ibwami mu buzima bwiza, ariko yashimye guharanira ukwikukira kw'Uburundi gushika yaho abwigura. Uyo nawe suyundi ni umuganwa Rudoviko Rwagasore. Kuri uyu munsi twibuka igandagurwa ryiwe, reka duce ku mayange ivyaranze ubuzima bwiwe. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yavutse mu mwaka w'1932. Se yari umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Inyuma yo kwiga iyasrida mu Rwanda no mu Bubirigi, yaragarutse mu Burundi afise imbono imwe, guharanira ukwikukira kw'igihugu camwibarutse. Mu mwaka w'1958, ku myaka 26 gusa, niho yatanguza umugambwe UPRONA, yamara ntivyamworoheye na gato kuko yagwanya abakoroni. Yahavuye atabwa muri yompi mu mwaka w'1969, ariko ivyo ntivyamuciye intege. Mu matora y'1961, umugambwe UPRONA watsindiye ibibanza 58 kuri 64, umuganwa Rudoviko Rwagasore aba umushikiranganji wa mbere. Ariko ivyo ntivyamaze igihe kirekire kuko yaciye agandagurwa kw'igenekerezo rya 13 Gitugutu uyu mwaka nyene, atubera incungu. Nibiki twokwigira ku muganwa Rudoviko Rwagasore? Umuganwa Rudoviko Rwagasore yarakunda cane abarundi n'Uburundi, yari afise ubwira n'ubukerebutsi bwo gukorera igihugu, kandi yashaka kubona abarundi basenyera ku mugozi umwe mu mwidegemvyo. Mbega hari ikindi kintu wowe umwigirako nawe?